Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Parke nkuru y'igihugu yaruguruje mu butungane dosiye zibiri zo gushengeza umugwi Red Tabara wiyemerera gukora ibitero biherutse iburinga turi muri komine Gihanga intara ya Bubanza hamwe kandi no ku mutumba wa Vugizo muri zone Gatumba biri mu itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kuri uyu wa kane. Amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu gisagara ca Bujumbura arashobora guhagarikwa burundu bibaye ngombwa, bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane mu masengesho arangiza ukwezi y'umugambwe CNDD FDD. Murabikurikira mwidonido ryano makuru ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubutungane. Parake nkuru y'igihugu yaruguruje mu butungane amadosiye abiri yo gushengeza umugwi Red Tabara biturutse ku bitero bibiri uherutse gukora iburinga hamwe kandi no ku mutumba wa Vugizo mu Gatumba. Mu itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kuri uyu wa kane, Leonard Manirakiza amenyesha ko ubutungane bw'u Burundi bugiye gukora uko bushoboye kose kugira abakoze ivyo bitero intahe ibakubite mu gahanga. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icaha abiri. Imwe nomero RMP 23/315 agakoni nepe ku bitero vyabereye ivugizo, hamwe n'iyindi RMP 28/197 agakoni ne je ijanye n'ivyabereye iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero, biragaragara ko abo bicanyi biterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Red Tabara atakine barondera atari kugandagura abene gihugu atari abasirikare, aho bishe abana n'abene gihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro, zibazongeye ikibi mu kindi, aho rero ziba zikwegeye kwagirizwa icaha kibi cyagomera bunwa mu gushira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ico caha kibi kizohama abo bicanyi iterabwoba bagikoze. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushikiza manza kizigenza wa Republika burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Kubw'ivyo turateye akamo umuntu wese afise kumuzirikanyi amahoro n'umutekano gufasha ubutungane mu kuduma k'urutoki uwo wese yagize uruhara mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mubi ugayitse wo kugandagura bunyamaswa bene Burundi maze bashigwa imbere ya sentare bahanwe. Ko niko imiryango yabuze abayo n'ivyayo hamwe n'abarundi bose bazoba batunganirijwe. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu gisagara ca Bujumbura ashobora guhagarikwa bibaye ngombwa, ico gisata kigatunganywa gushasha. Abishikiriza kuri uyu wa kane mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho arangiza ukwezi y'umugambwe CNDD FDD. Ikibazo c'umwanda mbona mu gisagara ni kibazo kinteye umubabaro ukomeye cyane. Abantu barariha amahera y'amasosiyete ajeje gukubura mu makartier, mugabo kubera umurereka iwawe ko yatwaye umwavu uwo kwiremba ukanka kumubwira uti kuta utwara. None ajya amahera mu bahemba saya quartier yose.
nayo niba yarya kubera ko mutabishuza muti no quartier yacu kubera ko iri mu mwanda kandi urugo rwose rutanga amahera rubaha amahera ubu nabimenye yanda bahamagaye y'abasosiyete ndayafuta suye kubona umwavu ereka umuhemvye ajya mwatanze yose nayisuku muri ya quartier mugabo kubera mwibagira muvuga ni kwa Murundi nimubwira muti naho twaguhemvye wase gukura ijya mwavu hajya mwibarabara ajya amahera mutagaraye ivyo mwari mubizi kuko ndabakanuje burya bajya abantu bahembwa muri ya quartier yanyu ajya amahera muri hana gusukura muri ya quartier yanyu muga kubera mwebwe mubona mu nzi wanyu mutabona inyuma y'urugo barashaka hajya hareke agarabwi kuvezo babwi hakuru umwanda haji wayo gusa no kwirembe wategeza kwikuraho atabikuraho tubafute tuzana bazobikora hata amahera bamaze kubaka. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero. Abavyeyi bahamagarirwa gufungurira abana babo kugira boroherwe mu gukurikirana neza ivyigwa, bishikirizwa n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kuri uyu wa kane buca hahimbazwa ku rwego rwa Afrika ku ncuro igira 9 umunsi wahariwe kugaburira abana ku mashure. Abaserukira ibihugu vyabo mu muryango w'ibihugu vya Afrika bakaba birangura umugambi wo kugaburira abana ku mashure, babona ko iterambere ry'uwo mugambi ritegerezwa kwisunga gukingira ibidukikije. Ni nkuru tubaza Lidi Gahimbare. Bamwe mu baserukiye ibihugu byabo bishika kuri 15 vyegwa n'umugambi wo kugaburira abana ku mashure bari bitavye inama yo guhanahana ubumenyi kubijanye no guteza imbere umugambi wo kugaburira abana ku mashure, barabiye hamwe akamaro k'uwo mugambi mu mashure. Bakaba basanze ahanini uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure utuma umwimbu mu mashure wiyongera, abana bakaronka ingaburo ikwiye, hakabaho kandi guteza imbere ubutunzi bw'imiryango yo mu burere irima ikongera igashora umwimbu wabo ku mashure kugira ngo abana bashobore kuronka ivyo bafungura. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana akaba yahamagariye abavyeyi ubwabo baba urwego rwa Afrika muri rusangi hamwe n'abarundi gufungurira ubwabo abana babo kuko ari bo babazwa ubwa mbere ukugira amagara meza kwa abana babo. Akaba yashimiye kandi ibihugu nka Brazil, Senegal, Cote d'Ivoire hamwe na Benin vyagiye imbere Burundi mu mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Abari bitabiriye iyo nama bakaba bahurije ko umugambi wo kugaburira abana ubwirizwa kwisunga ugukingira ibidukikije kugira ngo ushobore kuranguka neza kandi ushobore kurama. Umunsi wahariwe gufungurira abana ku mashure ku rwego rwa Afrika ukaba wahimbajwe ku ncuro igira 9 mu gihugu c'u Burundi, mu gihe mu mwaka wahera wahimbarijwe mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Lidi Gahimbare urakenuye. Mu ntunge gato ndabagarukane mu gisata c'ubutungane. Haracari agahaze mu bijanye no gusubiza mu buzima busanzwe abahora bapfunzwe, kuko uretse ko abapfungwa bakwiye guhabwa inyigisho bakiri mwibohero, bikwiye kandi no kwama bibandanywa kugeza barekuwe. Umwihwezo w'umushingwamanza Salvatore Minani inyuma yaho umuntu aheruka gufatwa arapfungwa yagirizwa kwiba mu muhana wo mu gisagara ca Bururi, inyuma yo kurekugwa inyuma y'ikiringo c'indwi imwe gusa arekuwe ko kigongwe c'umukuru w'igihugu. Ariko rero kugira ngo tubitomore neza, mbega bayagiyeyo kubera ikinyene. Dutanga akarero nk'umuntu yagiye kubera yivye akiba kubera ubukene, agarutse ari umukene ko muri prison nta mahera bacayo, birashobora gushika ko asubira kwiba kwa kundi nyene kugira ngo abandanye abaho, amategeko arasubira akamufata. Yagiyeyo kubera ko yakoze icyaha kubera kutamenya amategeko, akagaruka atayazi kuko ntiyagiye kuyiga muri prison, arashobora gusubira kugwa muri wa mutego nyene hanyuma agakora icyaha. Iyo agikoze ya mategeko arasubira akamufata. Ivyo byose rero bishize hamwe nuko na prison nyene ubwayo ishobora gutuma umuntu ahinduka ahubwo uko yari akaba nabi gusumba muri kamere. Agarutse mu buzima busanzwe arashobora gusubira kubandanya vya bindi yahoramo canke ibisumba bino,
hanyuma rero agafatwa. Ivyo rero bikumvikana yuko ni ngombwa ko leta canke abayifasha bashiramo ingufu kugira ngo iyo umuntu n'imbere y'ukure kugwa akiri muri prison bamuha inyigisho zimwe zimwe zituma azosubira kubana n'abantu, kuko atari igihano c'ubuzima bwose uko biri kose umuntu abazi yuko azovayo hanyuma agasubira mu bantu. Ni ngombwa rero ko bihera hariya nyene bakaronka izo nyigisho, na cane cane rero bamaze kuvayo hoho bakaronka inyigisho zihagije cane zabijanye n'amategeko canke izijanye no kubana n'abantu muri rusangi canke kwitunganiriza ubuzima. Uyo nawe rero agasabwa ko ashitse hano yigenza runtu nk'abantu bose ahasanzwe. Ariko novuga nti ni igikorwa kiri hagati y'uyo muntu ye n'ubwiwe n'abo bantu asubiye kubamo, abo bakamwereka yuko bamwakiriye, la communauté canke igihugu muri rusangi kikamuha amahirwe yo gusubira kubana n'abantu mu bikorwa canke mu bindi byinshi bishoboka, hanyuma nawe akerekana ku gatima yuko agarutse yarahindutse canke yarahinduye. Birashobora kuba vyanditse ariko kugwa naho nikindi kintu kumva nyinshi kumbure, ushobora gusanga igihugu gihanzwe na vyinshi ariko nico si gito. Twibaza yuko ari ikintu cyo gushira imbere, kuko iyo ubutungane butariko burakora canke butariko buratunganiriza neza bene gihugu niho hashobora kuva n'ibindi vyaha, hanyuma umutekano nawo nyene bibaye ngombwa ugasanga urabangamiwe. Mu gisata c'ingenzi turangiza ano makuru, gutoza amakori amahoteli n'ibindi bibanza vyakira ingenzi ku ncuro irenga imwe bitugutuma igisata c'ingenzi kidatera imbere, bivugwa na Nicodeme Nimenya, umuhinga mu bijanye n'amakori kuri uyu wa gatatu. Kubwiwe ivyo bituma abanyamitahe badahurumbira ico gisata. Mu nama rukokoma nabo vyega, umushikiranganji w'ubudandaji arahumuriza ko itegeko rigenga amafaranga ikoresha mu mwaka w'2024 ushira 2025 rizobigarukako. Ni nkuru ya Sheila Irambona. Kuri umunsi wa kabiri w'inama rukokoma y'igisata c'ingenzi, abagiye barafata amajambo bagiye baratanga intererano kucokogwa kugira ingenzi zihurumbire igihugu c'u Burundi. Umwe mu bahinga batanze ikigwa yamenyesheje ko amatagisi amwe atangishwa atorohereza abanyamitahe muri ico gisata. Kubwiwe ngo leta yari kwiye kwiyumvira uko isubiramwo amategeko y'ayo matagisi. Ihoteli yemewe n'amategeko, ihoteli teza kubifise aho bafungurira, ikabifise aho baryama, ikaba ifise n'ahantu bivunira inyota. Ivyo bintu bitatu ni ku hoteli. Muga rero ngene bo bace babigenza, bace bafata yuko ivyo bintu bitatu wogira ngo unama dufate nk'ibisata bitatu ataco bihuriyeko. Kuko nkuko mubizi muhora mubibona, umuntu ashobora wenyene atagenda agiye kugura akabare, akugura akabare ubu birumvikana yuko ayo mantuze amatagisi leta yashize yo cariha ukwaye. Ubundi hagira ati jewe ngiye kugura restaurant muramuzibona, birumvikana nawe yugura hotel ari hayi hotel muga ntibace baza ngo ko ugura hotel ngo twabonye akabare ngo curi hana yakabare. Umva navuze akabare ngo twabonye restaurant hajya bafungurira ngo naho nyene twayibonye nguriha, ukane ngo hotel ngo uraryamika abantu nguriha. Niyo ngorane ririho agaca ba menshi cyane. Ivyo rero mwumvise rero ubiko bitera maruru hagati y'urujya rwego rutoza amakori kumbure n'abo bagwiza tungo ko mwavyumvise. Mbwa rero twibaza yuko nko twaronse umwanya wo kubivuga nuko serukira leta bahambaye bari ngaha, kumbure n'abajejwe urujya rwego rwa Chambre Fédérale ariho bari. Twibaza yuko ejo bidatevye boja hamwe bakaraba ibikwiye. Ico kandi kaba casabwe n'abanyamitahe bari muri iyo nama. Kuri ivyo umushikiranganje w'ubudandaje akaba yamenyesheje ko icerekeye cose amategeko kizoshobora guhindurwa mu itegeko rishasha rizogenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 ushira 2025. Kimwe mu bindi mu byasabwe muri iyo nama hakaba uko ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bosubizaho uburusho bahebera abagwizatunga bicishije mu byo bise credit d'impôt.
Sheila Irambona urakenuye kuri iyo nkuru aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye gumane n'isanganiro.